Kaze mwe barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuranye mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abane, ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuranye mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye kaze rero mudukurikira mu bice bitandukanye, amakuru atandukanye, dore ingingo nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko Pacifique Nininahazwe mu kiganiro yashikirije yagarutse ku ngingo zitandukanye zafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na SADC. Hari ingingo zitandukanye zafatiwemo. Yagarutse kandi kumva n'imvano zatumye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atajya muri ijya nama cyangwa se atitaba ijya nama yahuje bajya bakuru b'ibihugu. Hari amakuru twaronkejwe n'ubundi n'amasoko yacu, nayo hari ngo ibyo bari binyegejemwo we na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi. Ese ivyo vyaba ari ibiki? Nininahazwe avuye mu gacerere byose abishize hanze atakujya umunwa. Rero turaza kugaruka kuri izo ngingo zitandukanye zafatiwe u Burundi muri SADC. Turaza kuraba ibyavuzwe ku mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jean-Yves Ndirakobuca ubwo yari yitavye iyi nama muri Tanzania, ndetse turaza kuraba n'ibyavuzwe nyene muri iyi nama. Turaza kurabira hamwe izo ngingo zafatiwe muri iyo nama. Pacifique Nininahazwe rero avuye mu gacerere byose ayabishize hanze, yanze kuripfana. Yandi makuru kandi turaza kurabira hamwe zimwe mu mpfu z'abasoda b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho Pacifique Nininahazwe ashize ko umuco byose abishize hanze mu kiganiro yagirishije. Kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi tugira duhere ku ngingo zavuye mu nama ihambaye yahuje umuryango wa Afrika y'ubuseruko na SADC ku kibazo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bigize imiryango ya Afrika y'ubuseruko EAC ndetse na SADC bahuriye i Dar es Salaam muri Tanzania kugira bigire hamwe umuti w'intambara ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inama yari irongowe na Perezida William Ruto wa Kenya asanzwe ndetse arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, be na Perezida Mnangagwa wa Zambia asanzwe arongoye SADC. Abandi bakuru b'ibihugu bayitavye ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida Museveni wa Uganda, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida Sheikh Mohammed wa Somalia, Perezida Hakainde wa Zambia, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Hari abasivye kandi bafise uruhara rukomeye ku kibazo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri abo rero bariko baradondwa gatoki harimo Perezida Antoine Félix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yahisemwo gukurikiranira inama ari mu biro iwe i Kinshasa. Amakuru rero twatorejwe n'amasoko yacu bivuga ko ngo yanze kuja kuramukanya na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame i Dar es Salaam. Yarungitse umushikiranganje wa mbere Joseph Suminwa, kandi we ngo nyene yaramukije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. No mu minsi heze Perezida Antoine Félix Tshisekedi yarasivye inama za Afrika y'ubuseruko EAC ndetse na SADC zavuga ku kibazo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Lorenzo wa Angola asanzwe ari umuhuza wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse nabo bagwana nawe nyene ngo yasivye iyo nama. Undi wasivye iyi nama ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yafatiriwe n'igisabisho arimwo muri Amerika. Ejo ku mugoroba yariko agendera ikigo cigisha inkuru za Bibiliya muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
muri Tanzania yaserukiwe na General Jacques Rakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Mu nama iheruka ya Afrika y'ubuseruko Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga ko nyine nayo atayitavye kubera ngo kubura internet. Inyifato yiwe iratangaje mu gihe afise batayo 16 z'abasirikare n'ibihumbi vy'imbonerakure biri kugwana muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Reka rero twigarukire kuri izi ngingo zitandukanye zafatiwe muri iyi nama yabera muri Tanzania Dar es Salaam, yiga kungene umutekano mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo wogaruka, nubwo bamwe mu bakuru b'ibihugu ivyo biraba banze kwitaba iyi nama. Ingingo ya mbere yafashwe harebwaga impande zose zisabwa kuba zahagaritse intambara mu minsi 5 gusa. Abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC guhura bakiga ingene iyo ngingo ishigwa mu ngiro. Ingingo ya kabiri kwari ukugurura ikibuga c'indege ca Goma n'ayandi mayira kugira ngo ifashanyo zishobore gushikira abanyagihugu bagowe. Ingingo ya gatatu yari ugutahukana abasirikare bapfuye n'abakomeretse mu ntambara z'Igoma. Ingingo ya kane kwari kugaruka mu biganiro atawe bikumira, maze umugambi w'amahoro wa Nairobi ugafatanywa n'uwa Rwanda. Ingingo ya gatanu harimwo mu gihe Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo atemera kuganira na M23, abakuru b'ibihugu basabye ko nayo nyene itumwa ko mu biganiro. Ingingo ya gatandatu gusambura umugwi wa FDLR no gukura ingabo z'ubwirinzi ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo bikozwe n'u Rwanda. Nta ngingo nimwe isaba M23 kurekura uturere yafashe, na cane igisagara ca Goma nk'uko vyahoze bigenda mu zindi nama. Ubu biboneka ko amakuru ariko arakira ko hari ikintu cahindutse muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva M23 ifashe Goma. Ubu ifatwa nk'umuhari ukomeye utegerezwa kuvugana na leta ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibintu vyifashe gutyo rero mu gihe M23 ibandanya gufata uduce dutandukanye muri Sud Kivu, Uburundi nabwo bukabandanya kongereza abasoda muri Sud Kivu. Ngizo rero zimwe mu ngingo nkuru ndetse n'inyifato ya Perezida w'u Burundi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi uyobora Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo bagaragaje mu nama yahuje abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabera muri Tanzania. Reka twongere tunyarukire no mu makuru ajanye n'ipfu z'abasoda b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Pacifique Ninazwe n'ubundi yaciye ashira umuco kukungene abasoda b'u Burundi bariko barafatwa muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse n'ukungene ibisiga vyabo bikomeza kubika mu mafirigo. Yagize ati inyuma y'ukwezi ahitanywe n'intambara ziri muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, umusirikare Richard Irakoze azoshingurwa kwa kabiri uza. Yagize ati kandi uyu musoda agiye akiri muto. Richard Irakoze yavuze mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Gihinga agacimbiri Nyakagoro, komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro. Mu gisoda co ngo handitswe ko ava mu busoro bwa Bujumbura. Bivuga ko rero yoba yarinjiye vuba mu gisoda c'u Burundi aca arongekwa kugwana na M23 muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku ya 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 niho Désiré Mukarasi Irakoze Richard yicwa mu ntambara zo muri Nord Kivu, naho ikiziga ciwe catahanywe kare mu Burundi. Abiwe ntibahawe uruhusha rwo kumushingura nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Ibiziga bitari bikeyi by'abasirikare mu Burundi birabitswe mu mafirigo yo mwikambi DCA Passive batazira Guatemala. Igisoda gishaka
kunyegeza ko abasoda b'u Burundi bariko barahonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze ku munsi kigashingura batanu canke munsi yabo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu. Ni gutyo Eric nawe amaze hafi ukwezi kose muri izo firigo. Desire Mukarasi Irakoze Richard azoshingurwa ku wa kabiri uza igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka wa 2025 mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Turahojeje umuryango w'umuhisi, Imana iwube hafi muri bino bihe bitoroshe. Turabifurije kandi uburuhukiro bwiza abasoda bose baba bagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turabandanya kandi gusaba ko hoshingwa umunsi wo kunamira abasirikare b'u Burundi bariko barahonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umusirikare w'igihugu aguye ku rugamba ntaba ateye isoni, arasezerwa iteka. Ngayo rero amakuru dushikirijwe na Pacifique Nini Nahazwe, aho rero ashize umuco ku basoda b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse avuze ko hari n'abasoda benshi bashizwe mu mafirigo. Gusa si ivyo gusa, yagarutse ko kuko Pacifique Nini Nahazwe mu kiganiro ndetse n'ubutumwa yaturungikiye twariko turabasomera, yagarutse ndetse no ku ngingo zafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na SADC ku ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza gukomeza tubakorera amatohoza n'ubundi kubijanye n'abasoda b'u Burundi babandanya kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza ndetse no kurabira hamwe ukungene umutekano wifashe. Hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, itubarira ukungene ngo M23 yongeye kuvyuka ifata ibigwanisho ndetse yerekeza muri Sud Kivu, ngaho yaje kuhagaba ibitero, ndetse abasoda batari bake n'ubundi baje kuhasiga agatwe, abandi nabo bakaza gufatwa matekwa. Turakomereza tubakorera amatohoza y'ukungene vyoba bihagaze. Abarundi rero namwe barundikazi ni muhore nyene, abana b'u Burundi babandanya bagwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ataco bari kugwanira. Bivugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo bafitanye umugambi ukomeye na perezida wa Kongo atwara Felix Tshisekedi Tshilombo, kuko bitumvikana neza ukungene abasoda b'u Burundi bandanya bagwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe akabandanya yongereza abasoda ndetse abanabandanya kubashira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe ataco bariko baragwanira. U Burundi buramaze kubura abasoda batari bake. Abana b'igihugu c'u Burundi barabandanya kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nishavu ntangere ku Barundi, nishavu ntangere ku gihugu cacu c'u Burundi, kirakomeje kubura abasoda batari bake, aho kugwanira igihugu cabo c'amavuko cabibarutse bakaja kuba ubuzima bwabo buriko buragwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nimwihangane rero Barundi namwe Barundikazi, nta kundi nyine birashika, gusa no kuvyihanganira, kandi turahojeje imiryango yaburiye abayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero shimire mwese Barundi namwe Barundikazi mwadukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, kabari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu bice bigize igihugu cacu c'u Burundi, abari mu mitumba, abari mu ducimbiri ijya nino hatandukanye mu Burundi. Turabateye yambu, turabateye akamo, kandi mukomeze kwihangana. Reka rero twibuke n'abari hakurya y'ibiyaga binini, abari muri Amerika,
Australia, Iburaya n'ahandi ijya n'ino hatandukanye, ariko kwibagira kandi n'abadukurikira bari mu bihugu bivanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Tanzania, Ubuganda, Kenya ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye. Ndabahaye rero kaze mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza, byari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza kumbonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Harandi makuru duhawe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi. Pacifique Ninazwe n'ubundi aduhaye umuco kukungene byifashe kumbonera kure zirimo ziragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aduhaye ubutumwa ku mujenerali nawe yoba yagandaguwe mu ntambara nyene iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivuga ko yarahagarariye imbonerakure. Turaza kubiva imuzingo tubashikirize amakuru ku buryo bw'idonido ingene vyoba bihagaze. Kaze rero, kaze Barundi namwe Barundi kazi, turaza gusubira mu makuru ataha. Mufyonde sabone ndetse na partage maze muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro turashikiriza kumunesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe, mukomeze kugira ibihe byiza.